Turabaramukije bakunzi mwese mwe kumadukurikira kumbonesha kure Heritage twongera tubaye ikaze muri ano makuru yaranze inondwi twari turangije nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ku munsi ugira gatatu w'inondwi twari turangije harabaye igikorane c'amashimwe cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri ano makuru nyene turabamenyesha igikorane cyateguwe n'igikorwa c'ubugingo busagutse caremeshejwe n'intumwa Kevin Sibomana kaba cabereye mu kiranira ya gatatu. Ngizo ingingo nkuru twabateguriye mu mwanya nido. Nongeye kwa ikaze muri ano makuru. Gukorera hamwe bikomeza imigenderanire n'urukundo. Ivyo byavuzwe n'umwungere Denise Nkurunziza mwiyugururwa ry'igikorane c'amashimwe cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Hari ku munsi wa gatatu w'inondwi twari turangije. Tumukurikire. Gukorera hamwe nivyankenerwa cyane kandi birimwe inyungu nyinshi cyane. Inyungu ya mbere niyi mvuze, iyo turiko turakorera hamwe tugenda turakarishanya. Burya umuntu ntiyikwiye, tugenda dukeneranira. Imana yaraduhaye ubutunzi, ingabire, yaraduhaye ubwenge. Imana yaratungishije umwana w'umuntu, ariko nubwo turimo ubutunzi bukomeye, umuntu umwe ntiyishoboye. Turakeneraniye, umuntu wese akenera mugenzi we. Gukorera hamwe bikomeza imigenderanire, tugaca tuba hamwe tugiriranira imigenderanire, kuko kubaho ata migenderanire iri hagati yacu navyo nyene si vyiza. Ariko turiko turakorana haraba imigenderanire. Umuntu mutari muzinanye, utaruzi uko ameze, uko mubandanya gukora, uko mubandanya guhurira mu bikorwa, imigenderanire irakomera, urukundo rero nago rukaziramwo, ugasanga yabaye umukunzi wawe, yabaye inshuti yawe. Gukorera hamwe ni ikintu c'ikimazi cyane, kuko dukeneraniye cyane gose. Kuri wa gatandatu w'inondwi twari turangije niho hatangura igikorane caremeshejwe n'intumwa Kevin Sibomana, kikaba carangiye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Ico gikorane cyateguwe n'igikorwa c'ubugingo busagutse gifashijwe n'amashengero atandukanye yo mu Burundi. Intumbero y'ico gikorane akaba ari uguhishura igikorwa c'umucunguzi ca Kristo. Ni inkuru dutegurirwa na Adeline Iradukunda. Igikorane cyamaze imisi 2 kibera mu kinanira ya gatatu. Cari cyateguwe n'igikorwa c'ubugingo busagutse gifashijwe n'amashengero atandukanye yo mu Burundi. Kikaba cyari gifise intumbero yo guhishura igikorwa c'umucunguzi ca Kristo. Intumwa Kevin Sibomana mu nyigisho yatanze yavuze ko iki ari igihe cyo kugaragazwa kw'abana b'Imana. Iki ni igihe cyo kupenderwa kw'abana b'Imana. Time of visitation the children of God. Iki ni igihe cyo kugaragazwa kw'abana b'Imana. Revealed as children of God. Manifestation. The manifestation of children of God. Abana b'Imana baragiye kugaragara. Manifested here. Basokogera kukwitiranya n'abandi. Sizikora muri sikaro n'ahantu muri kora Afrika muri class. Basokogera kukwitiranya n'abandi. Confuse with any other person. Basokogera kukwitiranya n'abandi. Confuse with any other person. No way. No way. Not all. Now Imana yagiye kukubwira neza. Umwungere Blaise Bonte Muhoza wo mw'ishengero ry'umugwa w'Imana nzima CRG avuga ko igikorwa c'ubugingo busagutse ari yerekwa Imana yahaye intumwa Kevin Sibomana, kandi ko ari igikorwa cerekeye amashengero yose. Iki ni yerekwa ni ministere ubugingo busagutse ntiyegamiye ishengero kanaka, ariko ni yerekwa Imana yahaye intumwa Apotre Kevin Sibomana. Hama ni igikorwa cerekeye amashengero yose, nkuko mwabibonye twakoranye n'amashengero atandukanye muri kino gihugu c'u Burundi, kuko dukora mu mubiri wa Kristo. Rero ntivyerekeye ishengero rimwe CLG asanzwe ari umwungere waryo, ariko n'amashengero n'umubiri wa Kristo uri mu Burundi. Rero nico gituma twakoranye n'amashengero yose ashoboka, abashoboye kuba hano yari amashengero atandukanye, kuko ni gikorwa ni ministere si shengero rimwe, ariko ni ministere ni gikorwa ubugingo busagutse. Nayo abitavye ico gikorane barashima ko imitwaro yabo yishuwe, kandi ko bumvise amajambo abaremesha akabaruhura. Kino gikorane ibintu cyamfashije ibintu byinshi, kuko nahindutse ijambo ry'Imana ryakoze ibitangaza,
ubwanje amaso yanje yabonye ibitangaza atari bwabone. Icyadufashije muri iki gikorane twaje dufite imitwaro itandukanye mugabo kubw'icubahiro cy'Imana Imana yabikoze abagwayi bakize ikindi naco twashoboye kumenya n'ibyo tutari tuzi twumvise ubutumwa bwiza twumvise amajambo aremesha akongera akaruhura. Bamenyesha ko muri ico gikorane abarenga 200 bakiriye umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwabo, abandi nabo barakira indwara bongera barabohoka impwemu mbi zibaboshe. Abanyeshuri 1700 nibo bahawe Bibiliya, 1093 nabo bahabwa impapuro zemeza yuko bakurikiye inyigisho z'ijambo ry'Imana zatunganijwe n'ishirahamwe Purpose Discovery kuri Lycée Kibenga. Abo banyeshuri bagashima ko bizobafasha kumenya Imana. Ni inkuru dushikirizwa na Bonaventure Nick niyo mungere. Hari kuri wa kane igenekezo ya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2023 aho iryo shirahamwe ryatangiza impapuro ku banyeshuri bari bamaze umwaka bakurikirana inyigisho. Innocent Trésor kubw'Imana rongo iryo shirahamwe avuga ko abo bana bize kucigwa guhitamo ubuzima, akavuga kandi ko muri bo 110 bakiriye umwami Yesu. Twari twaje hano muri iki gisata cyo kuvuga ubutumwa amashuri biciye mu cigwa ca religion, aho twatanze ubutabo tumaze umwaka wose turiko turabigisha bwitwa Choisir la vie, hitamwo ubuzima, aho twariko turabigisha ingene boba abanyeshure badatwagwa n'imipfunda cyangwa n'ibigezweho ariko bahitamwo ubuzima bwiza bwo muri Yesu Kristo. Turashima Imana ko muri ico cigwa ca religion mu bantu bashika 340 twari twashikiriye abashika 710 barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bice muri ico cigwa. Turabishima Imana. Bamwe mu bana bakurikiranye izo nyigisho bakanaronswa Bibiliya n'impapuro ndangabumenyi barashikirije akanyamuneza kabo. Yaratwigishije byinshi, hariho titre yatwigishije ivuga ati ngo Choisir la vie, yaradufashije cyane mu byo gutora ibintu tukwiye gukurikirana mu buzima yaba mu vy'Imana ya mu buzima busanzwe, akaba yaratwitayeho vraiment, hama tukaba twongera dushima cyane kwa mwatweretse urukundo mudufitiye mukaduha certificat, mukongera mukaduha n'amabible. Hari abantu benshi dufise amabible y'igifaransa muhira, dufise y'ikirundi, hama mwatwigoreye vraiment, Imana ibahezagire. Zina bible ntajewe nivuze ko ubwanje nari ndayikeneye cyane gose. Nta bible nari mfise, si y'ikirundi si ya France nayo nari mfise. Mugabo nk'ubu numva umunezero mwinshi urenze muri jewe kuko ndongejwe ino bible izomfasha mu kuyisoma menye ivy'Imana, ntahure encore n'ururimi rw'igifaransa, ego izomfasha byinshi cyane. Mwomenya ko iryo shirahamwe riri mwisekeza ryo guha abanyeshuri Bibiliya aho bagiye no kuzitanga mu ntara ya Bubanza. Hano turangirije amakuru twabateguriye naho ubutaha.